reka nkuvuga ukuri se mwiza ma babiri nkawe ntaho bovana mba iye ni bwa Burundi bwa Nyaburunga ni cakire zicanya gusangwa uri kakarima kanyakurihindwa abi wacu nkiriwe neza nkiriweho muri bwa Nyaburunga turaho shugwe y'indatwa Burundi turi nyambo wipfujwe na benshi sentore ya Gisabo setunga y'Abarundi katabonywe na bose kana karugamba umwizara arangurisha ugwe y'indatwa turagushimiye cyane waramaze kubimenyera uri mu batera ukongera ukaba mu bavuza urumva uja hari ushaka ahariho hose ndagenda kandi jewe mfise impano ndashobora kuba ndiko ndavuza nkongera nkaba ndiko ndatera ego hanyuma genda mu bya band navyo twumve ndirimbo imwe ya band wa munsi ugenda nagukurikije amaso ijoro rirakumisha sigara nigunze abambona bose bambajije ubusa nanumwe murimo yo yamaragahinda orara ko karyoshe utwongera kandi kagira kabiri nari mazi imisi nkubona sentuze nari mazi imisi nkwitegereza ubu naho nsanze bidashoboka ko nguma ninumiye kandi ngukunda umve rero nkuhishuka icipfuzo kindutira vyose mu buzima bwanje wiyizirema nkuko mubibona turi ngaha kuri ETS Kamenge twasanze no muhungu mwumvise ingene yagiye abitangura hanyuma mutibagigoye ko muri kumwe na BOX TV ego muri kumwe na BOX TV turabaramukije amahoro mumeze neza kuri turashimuka wese jambere nkubonye nakubonye muri club ijya club bayita gute bayita club Indanga Burundi muri club Indanga Burundi umaze igihe kinganiki muri club Indanga Burundi ndiko ndakwizayo imyaka 5 yego ugitangura byari bimeze gute urabizi yuko ahantu hariho hose ugitangura biba ari ibintu bigoye ariko je kuba naringiye mu bintu nsanzwe nkunda byarangora mugabo nkabandanya bavuga ati akagumye bagumako narabandanije mu nyuma byandurutse biza bukebuke nabonye uvuza ikembe mbe ni kembe oya umuduri wawize muri iyo myaka nyene 5 umuduri ni gicurarangisho cyanyoroheye kwiga kuko nacize nka mezi 3 mba ndahejeje kukimenya kuko naragikunda gose ego nta kindi wize muri ivyo narize kuvuza ingoma zaba muri club nyene zija ngoma zibiri bavuza nyene bariko baratamba canke bariko baravyina ubu ndiko ndagerageza kwiga umwirongi ni jembe
ijembe meze gute? Ijembe ni kajya kagoma gatoya bavugisha intoke kaba bashira hagati y'amaguru. Ego. Usanzwe rero kandi unaririmba hehe? Bon, sanzwe ndirimba muri kohale. Muri kohale Santa Maria. Ijwi rya kangahe? Ijwi rya 3. Ego. Ikindi usanzwe ukora ni giki? Ikindi ubu mpejeje amashure, mpejeje universite. Mu gisata c'ubwubatsi, Génie civil. Ego. Hama apa ya krebe usanga nyene ndiko ndakora udusport ngaha. Umuririmbyi bisaba yuko akora sport. Kuko udakoze sport ijwi ryawe ntishobora kugira ingufu. Ni navyo vyagiye biramfasha mu gwindanga karanga indanga Burundi kugira ngo nshobore kwiyadabutana n'ingoga kuko narakora sport, nkoze sport ijwi ryanje wasanga rifise ingufu, niyo mpamvu byaciye binyorohera. Byaciye bikoroya, niyo mpamvu rero no munsi tugusanzwe kuri ETS Kamenge. Ego, niyo mpamvu mbanza kuza muri sport mu gatondo kugira ngo mu bikorwa by'inyuma ya saa sita bize kunyorohera. None kare wakora iki utaraja muri club? Ntaraja muri club nararirimba gusa, nararirimba bisanzwe kujya kumviriza uturirimbo nyene ku radio ukacuza urasubiramwo, nanje nivyo bintu nari nsanzwe nyene nkora. Ego. Biboneka rero ko usubiramwo n'izindi ndirimbo nko mu ma band? Ego. Hariho ama band ya karaoke, n'ubu hariho band narindimwo. Gusa nyene mazemwo mwigihe gitoya, ariko ndiko ndagerageza nyene kwiyadabuta bukebuke. Uri muri band yi? Band maze kuyijamo gakeya sindayimenya izina. Ariko ikorera ngaha hepfo mu Kigobe ngaha. Ego. Nabyo birakorohera kubikora uko ukabikorana nyene no kubaka. Bon, no kumenyereza ico cyose no kumenyereza, ndiko ndamenyereza kandi uko mbona intango ndabona yuko bishobora kuzonyorohera mu minsi iri imbere mbandanije nyene nkora cyane. Turirimbira indirimbo imwe yo muri club. Reka nkuvuga ukuri se mwiza ma. Babiri nkawe ntaho bovana mba. Ni bwa Burundi bwa Nyaburunga, ni cakirezi ca Nyagusangwa, uri kakarima kanyakurihindwa, abiwacu mpiriwe neza mpiriweho, muri bwa Nyaburunga turaho. Shugwe y'indatwa Burundi turi Nyambo, wipfujwe na benshi, sentore ya Gisabo, setunga ry'Abarundi, katabonywe na bose kana karugamba. Umwizara arangurisha ugwe y'indatwa. Turagushimiye cyane. Waramaze kubimenyera uri mu batera? Ukongera ukaba mu bavuza, urumva ujya hari ushaka? Ahariho hose ndagenda kandi jewe mfise impano. Ndashobora kuba ndiko ndavuza nkongera nkaba ndiko ndatera. Ego. Hanyuma genda mu bya band navyo twumve indirimbo imwe ya band. Wa munsi ugenda nagukurikije amaso, ijoro rirakumpisha, sigara nigunze, abambona bose bambajije ubusa, nanumye murimo yamara gahinda. Orara ko karyoshe, utwongera kandi kagira kabiri. Nari maze iminsi nkubona sentuze, nari maze iminsi nkwitegereza, ubu naho nsanze bidashoboka ko nguma ninumiye kandi ngukunda. Umve rero nkuhishuka icipfuzo kindutira vyose mu buzima bwanje, wiyizirema. Oh la la. Ariko urumva ko ubu umaze igihe utabura amahera mu mufuko yayandi president tubwira? Ego, ajya president tubwira
inoti ibihumbi 10 ntishobora kubura mu mufuko wanje mubura mu yindi minsi mugasa Medi ikaboneka ego weekend yoyo mbwiriza kuyaronka no musi uraronka none munsi nditeze yuko nza kuronka ego muza kugirira muri mariage canke muri band uyu munsi tuzakugira muri mariage ubu rero muraronka amasoko cyane muri Ndangaburundi mu Ndangaburundi turaronka amasoko gose kuko numugwi ukomeye kandi numugwi ukundwa cyane n'abantu kuko numugwi ukora ibintu biryoshe mu Ndangaburundi muramaze kuja mu mahigano ego turamaze kuja mu mahiganwa sinovuga yuko ari menshi ariko ayo tumaze kujamwo tumaze kwitwara neza cyane warimo mu batowe bashobora guperforminga ego hariho rimwe maze guperforminga ariko hariho nayandi wasanga bagenda jewe nanje mfatiriwe n'utundi canke bakagenda canke uvuza wavuze umuduri bakagenda nanje mfise aho nza kuvuza umuduri katusanga ngaho simbayemwo ariko byagenda neza usanzwe uvuza umuduri umuduri ndavuza baramaze kugutumira aho uvuza wenyene ego ndamaze kugenda bagutamwo ku maradiyo atari make 10 kuduga bakaguhanga 50 ego hariho abama bantumira nkagenda nkabavugiriza bakampemba nyene utwo novuga yuko je tumfashije ndetse no ku maradiyo atari make baramaze kuntumira nkagenda nkavuza kuvuza umuduri biragutera isoni oya nta soni vyigira bintera kuko nabigiyemwo kuko ndabikunda kandi nabigiyemwo ata muntu nomwe abimpatiyemwo ego usanzwe uvuka mu gisagara ca Bujumbura oya nsanzwe mvuka jewe Ingozi ndumunyengozi naji no mu gisagara ca Bujumbura nzanywe n'amashure muri 2014 ego urumva waciye ugenda ugira wa meliora guco ego nigiki uhanuye ugwaruka rutaba muri ivyo mu gihe ruba ruriko ruriga mbega byaragutesheje umwanya igihe wari kuriga ukongera wiga n'ivyo bindi jewe nta mwanya vyigeze bintesha kubera nanje ndi umuntu apanga programa nza gukorera ko ku munsi orere nkorerako nukuvuga akazi umaze kugapanga nta kuntu nakumwe uza kuvuga ati biragutesheje umwanya kuko kimwe cyose kiba gifise umwanya wagihaye hama no hamagarira ugwarukana cyane rutari mu bintu vy'akaranga no ruhamagarira cyane kuja mu bintu vy'akaranga mu karanga baratwigisha gose kuko jewe ntaraja mu karanga ntiyari jewe mubona ngaha ego wasanga ndi mu marigara ugasanga turi mu ngeso mbi zitandukanye ariko kuva aho ngiriye mu Rwindanga karanga Indangaburundi ivyo vyaranyokifye kugenda kuri ya marigara kugenda kunywa za nzoga nyinshi amatabi ivyo vyaciye bihava mu gihe maze kugenda mu mugwi ndangakaranga Indangaburundi ego ndumva ari sawa ikindi cyanyuma wobwira ugwaruka cyanyuma nyene ikindi no bwira ugwaruka boja mu magroupe ya groupe zo gusenga yaba groupe zo kuririmba groupe zo gutamba zo kuziganya bakaja hamwe umwanya bazomara mwiyo migwi ego ngayo magroupe bizotuma byinshi bogiyemwo batobigendamwe kandi baba bariko bariga cyane je nka je urumva yuko nagiye mu Ndangaburundi urumva yuko ndaronka ibihumbi 10 nshira ku mufuko hamwe nsitaye ku itomati z'umuntu atacamfata mu kanigwa namubwiye ati oya ndakuri ego rero musanzwe muri kumwe na BOX TV urayibona ego ndayibona turagutumirira rero kuzoheza ugacutumira abagenzi banyu kuraba kino kiganiro kuri BOX TV washa ndababwira gose mu mugwi ndangakaranga Indangaburundi hariyo abantu benshi ndetse usivye no ngaho naje ubwanje sanzwe mfise urubuga rukurikirwa n'abantu batari bake nabo nzobahamagarira kuraba ico kiganiro ndetse bakurikirane na niyo televiziyo BOX TV rero ifitaniye isano na Dunda Entertainment ego zirakorana icyo udashanze kuri BOX TV ukaje ugisanga kuri Dunda Entertainment rero dusa n'abagomba bagushimire nane ndabashimiye ego